mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni igenekerezo rya mbere Ndamukiza umwaka wa 2026 mu gatondo rero hitezwe ko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike mu gihugu cyose ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari Imwaro Igitega hamwe n'imuravya aho hose ni mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hatari hake mu gihugu cacu kiretse mu Yinga mu Cankuzo hamwe no mu Ruyigi aho ni mu ntara ya Buhumuza hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga kitezweyo izuba harimo n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 8 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.